Ga umutumire wacu uno munsi yoba yitwa gute? Twa Munezero Christa Bernice, ego niko abavyeyi banyise. Bernice mu buzima bwiwe ni igiki yoba akunda gukora gusumba ibindi? Ndakunda gusoma, ndakunda kwandika, hama nkaca ndabikoresha kugira ngo nshobore kubikoresha mu ngabire yanje ya Islam. Ni kuki Bernice yoba yarahisemwo gukoresha Islam mu guhimbaza Imana? Nahisemo gukoresha Islam mu guhimbaza nuko bimfasha mu gushira ahabona canke mu kugaragaza ikintu kiba kiri ku mutima wanje. Donc ndavyandika hama nkabivuga yaba mu ma audio yaba mu ma evenement kanaka kugira ngo bishobore gufasha benshi, icamfashije gishobore no gufasha uwundi muntu yocumviriza. Byaraboroheye gushyira ku mugaragaro ingabire yanyu biciye mu guhimbaza mukoresheje Islam? Ntivyoroshe ariko nyene kubwo inkomezi z'Imana narashoboye gutangura ndakora, ego ndaronka abanshigikira mu kuja muri studio gukora ama clip n'ibindi. Iyihe vision Bernice yoba afise hamwe no gukoresha Islam mu gikorwa co guhimbaza Imana? Canke iyerekwa mfise nuko ubutumwa bwiza ariyo na message sanzwe ntanga, ubutumwa bwiza bwa Kristo goshika kure biciye muri Islam ku muntu wese abwumviriza bigashobora guhindura ubuzima bwiwe. Umuntu amaze gushyira ingabire yo ku mugaragaro baramwizera mu bikorwa kanaka mu ma evenement canke mu ma église mu bikorwa bitandukanye. Mbega Bernice uno munsi hoba hariho ama evenement bamaze kumwizera bakamutumira? Nimba ariho na yahe ma église canke nibe bikorwa yo bamaze gutumirwamo? Ego baramaze kunyizera bakantumira mu ma église atandukanye, mu ma evenement atandukanye, a worship again n'andi ma conference atandukanye, mu bikorane n'ahandi. Niho ingorane Bernice ariko arahura nazo biciye muri no Islam we mu guhimbaza Imana? Ego ingorane zirahari, birashika nk'uri kuravuga imbere ukibagira byo wanditse, donc uri kuravuga nyene donc ivyo ntibikunda gushika, canke bakakuvugiriza nabi n'ibindi byinshi nyene, canke nyene wari kuvuga nyene ugasanga umwanya ubaye muto byinshi. Mbega Bernice yoba ariko arakoresha ingabire gusa canke yoba yaravutse ubwa kabiri? Oya ndakijijwe nicane mu gishasha, naravutse ubwa kabiri, donc nkoresha Islam kugira ngo benshi bashobore gucika byari bishasha. Ni icahe ikintu Bernice yokwizeza abariko baramukurikira muri kazoza kiwe bo kwitega? Ico nokwizeza abankurikirana nuko ibikorwa vyinshi birahari, ndacafise ibikorwa vyinshi kandi ni vyinshi Imana yashize ku mutima wanje bizogaragara mu minsi iri imbere. Donc mubandanye mudushigikira, mubandanye muvyiteze kandi turizera neza yuko hari ikintu kanaka kizohinduka kubwo ibikorwa biri imbere biriko birategurwa. Bernice yoba akoresha ama réseaux sociaux? Nimba akoresha ama réseaux sociaux nayahe akoresha canke hoba hariko amazina kugira ngo abamukurikirana biborohere kumukurikirana? Ego ndakoresha Facebook, ndakoresha YouTube, ndakoresha Instagram. Ego kuri Facebook nitwa Christa Bernice, hama YouTube nitwa Christa Bernice la Slameuse, hama Instagram ni Christa Bernice la. Bernice yavuze ko amaze gushira ku mugaragaro ibikorwa bitari bike. Arashobora kuduciciriza ko tukumviriza bimwe mu byo yakoze. Du désert on entend le cri d'une voix, cri rempli de désespoir, d'un manque longtemps ressenti par le Père. En manque découlant d'un amour, en amour élargi, en amour qui monte dans les hauteurs, en amour infiniment lent allant jusqu'à des insondables profondeurs. Et son cri, rempli de compassion, prédisant que l'ange de l'alliance, en qui tous prennent plaisir, le voici, il vient. Qu'est l'amour rassurant, loin de lui la peur et l'insécurité. Cet amour bannit la crainte et la peur de l'avenir, car en lui se trouve l'espoir d'un glorieux avenir. He was born to save, il est né pour sauver. Son corps était spécialement préparé pour remplacer les sacrifices et holocaustes. Agneau immolé, oui, pour cette cause il était venu.
non pas parce que la mort fut plus puissante que lui, mais par amour pour l'homme. Ce désir ardent de pouvoir enfin rentrer en communion avec lui. Il n'y a autre que cette passion plus forte que les clous qui le retinrent sur la croix. Puisqu'il dit que les pierres peuvent parler, c'est ainsi que sa mort à la croix émettait en cri, exprimant désespérément son amour pour l'humanité. Quel amour rassurant! Loin de lui la peur et l'insécurité. Cet amour bannit la crainte et la peur de l'avenir, car en lui se trouve l'espoir d'un glorieux avenir. Nous l'aimons parce qu'il nous a premièrement aimés. Celui qui aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur et par le son de sa voix, il t'éclaire. Obscurité, infirmité ne sont que vanité éphémère, car c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est à toi de le laisser dans ta vie illuminée et au travers d'elle éclairée. Sachant qu'il ne cherche pas ce qu'il n'a pas mis en nous, mais à briser notre chair pour faire sortir son cœur. David, sachant bien que Dieu n'était pas satisfait par les œuvres qu'il faisait, lui demandant de créer en lui un cœur nouveau tout à fait. Ce qui faisait que le son de sa harpe émettait le cri de son cœur, et les ténèbres tremblaient de peur et fouillaient tout son cœur. Chaque son de sa harpe était devant lui un parfum de bonne odeur. Devant ses pieds, comme des torrents d'eau, des larmes se déversent, et des soupirs, telle une mélodie satisfaisant la faim du Père. Lui, en quête d'une âme abattue, dépourvue de puissance, venant non seulement puiser sa force dans sa présence, mais a aussi incubé l'éternité et l'immortalité. En cœur, assoiffé, non de ce que sa main peut donner, mais désirant de boire des profondeurs de ce qu'il est. En cœur, consacré et soumis à la volonté de la divinité. Car, s'il est brisé, c'est pour laisser la place à celui du Père de s'exprimer. Sachant qu'il ne cherche pas ce qu'il n'a pas mis en nous, mais à briser notre chair pour faire sortir son cœur. Il cherche un autre temple dans lequel il peut demeurer. Il cherche une existence dans laquelle il peut promouvoir sa réputation. Il cherche, sachant qu'il ne cherche pas ce qu'il n'a pas mis en nous, mais à briser notre chair pour faire sortir son cœur. Shalom shalom, nitwa Christa Bernice ndi umusilameuse hama nashaka kubatumira kugira like na subscribe ku makonti ya Holy Mountain TV, mutibagiwe no kugira like ku makonti yanje. Mwarahetakiwe. Mountain TV n'uburongozi bwayo dufasha akaryo keza kugira ngo dushimire abadukurikirana bari ku mpande zine z'isi. Nimwe mugisha dufise, mukomeze kudukurikirana ku bwinshi. Tubizeza yuko ejo hacu ari heza cyane, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Hamwe no guhimbaza Imana, mukomeze gukurikirana Holy Mountain TV ku bwinshi. Holy Mountain TV.